hasinywe amasezerano yo gukorera hamwe hagati y'Ibanki y'Urwaruka BIJE hamwe n'ikigo API kuri uyu wa 10 Nyakanga umwaka wa 2020. Ayo masezerano akaba azotuma Ibanki y'Urwaruka BIJE na API bakorera hamwe mu gufasha urwaruka gutunganya imigambi, kuronswa inyigisho no kuronswa ingurane. Sixten Yuhire, umuyobozi mukuru w'Ibanki y'Urwaruka, arasigura akamaro k'ayo masezerano. Igikuru n'amasezerano dusaniye n'ikigo API nuko bizofasha urwaruka ruzana imigambi yabo baza gusaba ingurane muri banki BIJE, ko bazozana imigambi itomoye, isukuye, itosoye, imwe itazoha akazi kenshi abakozi bajejwe kwiga gusubiramwo imigambi izo bishije ngaho izanye n'urwaruka kugira ngo basabe ingurane. Icyo ni cyambere kubera BIJE izokorana na API mu gutegura inyigisho zizohabwa urwaruka kugira ngo imigambi yabo yinjire neza muri banki BIJE, ari imigambi itomoye kandi izokwagirwa neza. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nuko kandi bamaze kuronka ingurane barakeneye kandi yuko baronka n'inyigisho zimwe zimwe. API bazoshobora kubafasha mu kwandika inyigisho z'ukuntu bakwitunganya, batunganya uburyo bwabo, batunganya amashirahamwe yabo, muvyerekeye kuyobora amashirahamwe, muvyerekeye kugira amasezerano nabo bagurira canke bashorera, novuga client n'aba fournisseur muri France, n'izindi nyigisho bazo bakeneye. Ico cari ca kabiri. Icya gatatu naco nuko na API izoshobora kubaho no kubabwira ibikenewe kugira ngo amashirahamwe yabo ashobore kwandikwa muri API. Izo nyigisho ubumenyi bazobironka vyoroshe. Ikindi naco tutokwibagira nuko API ni umuryango no kwita portail, umuryango ucamwo abagwiza tunga baje bavuye hanze canke abo mu ngaha mu gihugu. Rero habaye nk'abaza mu gihugu bakeneye urwaruka rufise inyigisho zimwe zimwe, API izo ifise mu rutonde rwabo mu bitabo vyabo urwaruka rwose izo nyigisho bazoshobora guca bababereka bati mwebwe abantu mukorana hamwe n'izindi nyungu ntushobora kudandagura zose ngaha muri uwo mwanya. Mugabo vyose biza bihuza intumbero ya banki BIJE hamwe n'intumbero ya API mu vyerekeye iterambere ry'igihugu biciye kuri urwaruka rugiye hamwe kugira ngo rushinge amashirahamwe. Agasaba urwaruka kuja hamwe no kwitunganya mu migambi mito mito kugira ngo BIJE na API bazobafashirize aho bageze. Tuhamagarira kwitunganya cyane mu vyerekeye kwitegurira kuja gusaba ingurane. Ico naco nuko bo tunganya uburyo bafise kugira ngo batangure igikorwa, ntibahere ku mahera menshi bazosaba nko muri BIJE kugira ngo bige gucuruza batangure uburyo bafise. Mwibuke na Yesu Kristo igihe yagiraga barira abantu 5,000 yabwiye ati mufise iki? Mu byo bafise bagira icyo batanguye kugira ngo banki ize ibazahiriza. Muri immarando ndantando dusanye na API abo bose bamaze kwiyungunganya mu tuntu duto turabakeneye cyane kugira ngo batunganye na binini bito bashoboye kwifafatamo neza, na binini bazobishobora. Mugabo ntibarera amaboko ngo bicare ku ntebe cye bajyame ngo ndiriye ko banki BIJE yugurura kugira ngo agende gutangura kugira intambwe ya mbere. Icya kabiri nuko nkuko leta y'u Burundi ibishira imbere ugara kutuzago ko bwose gukoje hamwe, abasangiye ivyumviro, abasangiye imigambi, abasangiye ubumenyi baje hamwe kugira ngo bashinge ishira hamwe ari cooperative canke ishira hamwe no kwita entreprise kugira ngo batangure kutwa duto. Mugabo babaza gukorera hamwe, bari hamwe ko BIJE zo kwakira abantu bari hamwe, cooperative canke entreprise.
Mwijambo ryiwe Desire Musharitse umuyobozi w'ikigo API yamenyesheje ko mu mashirahamwe ikigo API yandika harimwo ayatari make y'ugwaruka, akamenyesha ko ayo masezerano hagati ya API na BIJE azoteza imbere ugwaruka mu kubafasha kwironderera ico bakora no kugwanya ubukene nk'uko leta y'u Burundi yabishize imbere mu migambi yayo. Tuzofashanya ni banke BIJE kugira ngo nawe tubafashe gutera imbere. Muri uko kubafasha rero harimwo yuko hageze yuko batanguza umugambi bimwe byo kuvuka, hari bamwe bazoza mu kigo API kugira ngo bashobore gushiraho amashirahamwe yabo, bashobora kuja no muri anakope nkuko babibabwiye mu bya koperative canke ahandi. Mugaha ahantu cyane dusubira guhurira ni kugira tubafashe cyane mbega bategura gute umugambi ushobora kuronka amafaranga muri banki, mbeya uwo mugambi naho baba bafise mu mutwe botera imbere gute, tukabafasha ingene bashiraho iyo migambi ishobora kubafasha gutera imbere kugira ngo bashobore kuja no muri izo banki. Naho batoza yego nivyo bazoza muri banki BIJE, bashobora no kujana handi mu yandi mabanki mugabo kugira ngo uwo mugambi wabo ushitse muri banki ntibave bawanka, kandi hariho ikigo cyashobora kubafasha kugira ngo bategere umugambi wabo neza. Mwomenya ko ibanki y'ugwaruka BIJE yuguruye kuwa 15 Ndamukiza umwaka wa 2020 na nyakwigendera Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, ikazotangura ibikorwa nyezina mu kwezi kwa Munyonyo atagihindutse.